Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese wo mwijuru yabanye natwe muri ino ndwi yose irangiye, ikaba itwemereye gutangura irindi yinga amahoro. Iki ni ca kiganiro c'urufatiro rw'amasengesho, ijambo twama twishimikiza ko mu gusenga kugira ngo Imana izobane natwe muri ino ndwi itanguye, Imana izogendane natwe, Imana izokorane natwe. Tugomba rero dusangira amajambo y'Imana ari mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice ca 4 n'umurongo w'8. Havuga ngo umugwanizi yongera kumujana ku musozi uhagaze cane, amwereka ubwami bwose bwo mw'isi n'ubwiza bwabwo, ati ivyo vyose ndabiguha niwafukamira ukansenga. Buno Yesu aramubwira ati mvako Satani, kuko vyanditswe ngo uhoraho Imana yawe aba ari usenga kandi aba ari usaba yonyene. Imana ishimwe. N'aya majambo y'Imana. Ngaha turabona ikiganiro cabaye hagati ya Yesu na Satani. Ni mu gihe Yesu yariko yitegura gukora igikorwa c'Imana, yariko yitegura gutangura gukora icamuzanye mw'isi. Yafashe umwanya wo kugisengera, amara imisi 40 n'amajoro 40 ari ku musozi ari gusenga Imana. Satani rero kubera ntatinya umuntu, kubera musanze ari mu masengesho, Satani ntagutinya kuko umaze imisi 3 wisonzesheje. Satani ntatinya umuntu kubera amaze imisi 40 ari muri jene yisonzesheje, kuko na Yesu yamusanze ku musozi amaze imisi 40 yisonzesheje, ariko arasenga, atangura kumuganiriza, atangura kumuhendahenda, aramubwira ngo kuri umwana w'Imana ukaba ushonje, ivyo bintu vyogenda gute, vyoshoboka gute? Aramubwira ati niwakire amabuye uyahindura imitsima. Yesu aramwitegereza, aramenya ati Satani nakumenye, umuntu ntatungwa n'imitsima gusa. Ngaha rero dusomye yamujanye ngo hejuru ku musozi, maze aramwereka ubwami bwo mw'isi, kubera ko Satani ubwami bw'isi arabuganza, kubera ko Satani ubwami bw'isi abufisemwo ijambo, kuko Satani ubwami bw'isi arabutegeka. Aramwereka, aramubwira turabona rero ibi bintu vyose niwansaba ndabiguha, niwamfukamira ukansenga ndabiguha. Nuko Satani ariko araprofita abantu, ategera abantu barushe, ategera abantu bananiwe bari mu bibazo, akabereka ibintu, akababwira ati ibi bintu ndabibaha, ariko kandi ivyo bintu ni fake, ivyo bintu bitavuye ku Mana, ni bintu bitarimwo ubugingo, ni bintu bitarimwo ubuzima, ni bintu bamwe mu mibabaro, ni bintu biri conditionnel. Yesu amaze kubimenya, amaze kumubona, aramubwira ngo mvako Satani, mvako Satani, mvako Satani. None rero nawe ndakwifurije muri ino ndwi, hari ibintu biri imbere yawe biriko birakugerageza, hari igiturire kiri imbere yawe kimaze imisi kikugerageza, hari ibintu biri imbere yawe bimaze imisi biriko birakugerageza, bikakubwira ngo niyo wakora iki uzoronka iki, niyo wemera kubikora uzobiki, ni wemera kugenda uku uzobuku. Ariko nagira ndakubwire ngo ubwire Satani iryo jwi, uribwire ngo mvako Satani, ugikunkumure uribwire ngo mvako Satani. Yesu nawe ariteguye kugirira neza, ariteguye kuguha umugisha, ariteguye kuguhezagira, ariteguye kukubera inyishu y'ivyo bibazo vyawe ufise. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire.
Mana turagushimiye, uri Imana nziza yitwararika abantu bayo. Ndakweretse aba bantu bamaze iminsi bari mu mayira abiri, hamwe bakagomba gukora ivyaha, ahandi umutima ukababuza. Nubaha inkomezi zo kunesha, nubaneshereze, nubagobotore muri izi mpatane z'abadayimoni, ubaha intsinzi maboko yose, kandi ubaha umugisha uvuye i Siyoni mw'ijuru, ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.